Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana kaze muri kino kiganiro cacu mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri kino kiganiro turaja kubabwira ibijanye n'icegeranyo cashikirijwe imbere y'abashingamateka n'abakenguza amateka n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Commissaire General Arengiyome Bunyoni aho yerekanye ingene leta y'u Burundi iriko irakora muri kino kiringo ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021. Mu gice ca kabiri tuca kubabwira kandi ku cegeranyo cashikirijwe n'umukuru w'Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe Agateka kazina muntu CNDD-FDD mu gipfunyafunyo mu rurimi rw'igifaransa aho yashikirije kuri uyu wa 13 ndamukiza umwaka wa 2021 icegeranyo c'ivyakozwe n'uyu mugwi muri uyu mwaka wa 2020 nkaba nongeye kubaha ikaze mwese. Nkuko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana 168 ku karongo kayo ka kane umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Commissaire General Arengiyeme Bunyoni yarishikiyenga mu Nama Nshingamateka kugira ngo ashikirize icegeranyo imbere y'abashingamateka n'abakenguzamateka bakoranye mu nama ya bose ngo yerekane ingene leta y'u Burundi iriko irakora muri kino kiringo ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira 2021. Amaguze guca hirya no hino ivyo ubushikiranganje bumwe bwose bwaranguye muri ico kiringo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje yuko umwimbu ari mwiza cyane mu kuko bihweje ubushikiranganje bwose uko ari 15 basanga amanota ashika kuri 50% muri kino gice ca mbere c'umwaka no kuvuga 100% mu mwaka wose nkuko bavyiteze. Twaje hano ku butumire Inama Nshingamateka kugira ngo dushikirize ivyaranguwe mu mezi 6 y'igice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira wa 2021. Nkuko rero byari vyakozwe twari twaje hano itariki 29 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2020 dushikiriza integuro ya leta y'umwaka turimwo rero no musi rikaba ari iteka kugira ngo dushobore kubashikiriza iyo nteguro aho tugejeje ibikorwa. Mbanze ndabakengurukire rero ko mwaduteye iteka ryo kudutumira hano nk'abo twitoreye kugira ngo dukore kino gikorwa hisunzwe ingingo y'ijana na 168 yo mu ibwirizwa nshingiro ivuga neza yuko serukira abene gihugu baheze bagatuma ko umushikiranganje wa mbere kugira ngo ashikirize ivyaranguwe na leta. Mu vyaranguwe na leta rero twovuga mu ntangamarara yuko hariho ubushikiranganje 15 ko butekanijwe n'itunganywa rya leta buheza bukaba bufise bumwe ivyo bwaranguye. Hambavu rero y'ibikorwa rusangi bijanye n'intwari bereye bisanzwe bigenewe ubushikiranganje bwose navyo bikaba bishingiye mu gutsimbataza ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha n'ibindi bisata bishimikiye kandi kubijanye no gushika ku kivi kugira ngo abarongo yabandi barabinge n'imirimo kiragenda. Bikaba bijanye kandi n'ingingo zibereye kugira ngo intwaro nziza intwari bereye ishobore gutsimbatara mu buzi bwa leta bwose kandi mu gihugu cyose. Rero kugira ngo vyorohe kubona twateguye yuko iki gikorwa kiza kwerekanwa ku masanamu sous forme de tableau kugira ngo mwari we wese ashobore kubona ivyakozwe ingene bimeze. Ikindi twovuga muri intangamarara nuko iri suzuma riraba igice ca mbere cy'uyu mwaka nayo mpamvu amanota afatirwa ko kugira ngo turabe yuko ivyaranguwe
bikwije kandi byashitse ku ntumbero yari yitezwe ari 50%. 50% rero angana n'igice cy'umwaka, akaba kandi dufatiye ku mwaka wose ni 50%, muga dufatiye kuri ico gice gusa birumvikana ko rica ari 100%, kuko ivyo biba byaranguwe 100% muri ico gice, kuko ni cya kabiri cy'umwaka. Abashingamateka barabaje ingene uburimyi n'ubworozi leta y'u Burundi yabushize imbere y'ibindi bikorwa, bongera barabaza ibijanye n'ikibazo kijanye n'abafungwa leta yarekuye ariko bakaba batarataha, hamwe n'ibijanye n'ubutare bw'imbwa mu Burundi. Umushikiranganje wa mbere akaba yaratanze umuco kuri ivyo bibazo vyose. Bagenda bashiramo ibiharuro, c'était chiffré. Mwaka saba muri no transaction, donc muri no mise en œuvre, nivyo bariko bashira imbere kwejipa l'OBM, ariko tatwe kubona ibiharuro biva mu bintu byanye no butare, kuko bucumenga ubu ntakiriko tirako butare. Turi ngabwira tuvugana ukuri, kandi umuhini mushasha utera amabavu. Nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare, kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi butwara abahaye amamizandomeri yo kubahagarika, bakoze batwiba, bakoze baducamo, niko no bivuga. Uhereye ku masezerano ukaza no ku mikorere yabo, ukaza no ku nzego shingwa ntwaro, tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigira angaye, tukabura n'ivu ryo gufurira ivyo binogo, kuko uyakwera n'inzembe, niko no bivuga. Ntidushobora rero kwihanganira yuko boguma bagenda basomba basehura. Ubu nyinshi muri zya societe mpuzamakungu zifise amamizandomeri, twaranasohoye kuri zimwe ingingo zo guhagarika ku export ikintu na kimwe, kandi twasanze koko baranatwiba, kuko tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka 2-3, bavuze ngo ahubwo nko mu Gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze, ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonga. Twabwira ati ku mwaka niburi mwabwirizwa gutanga contribution y'ibihumbi 500 by'amadolari gusa tutaranagabura umwimbu. Iyo ni contribution aho twabahaye ubutaka. None ko imyaka inihiza atacu muratanga, ngo twahinduye metode, ngo tugiye ngo guhindura, ngo kuko ngo twasanze atakirimo. Umugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres, tukumva bavuga tererare z'i Burundi, umugabo zikavugwa Londres, dushitse ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko. Tuvuga tuti rero ntimusubire, ubu nta na shanti izogenda, tujya tubona basha barahiye cyo, ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri 7, ngo mu ndwi zango tu exporte ngo itoni 100, ngo none ibintu bizoca bikomera, ngo hariya angwi wacu ngo bazohava ngo baca batugabanura agaciro, ngo kubera bumvise yuko ngo mwahagaritse. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta, mwatubwiye yuko ataco mwaronse. Mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa, nta kintu na kimwe musubira ku exporta. Ni ingingo zihambaye mugabo zibwirizwa gufatwa na leta, kuko twarabonye ingene ibihugu bitari bike byagiye mu ngorane hagati y'inzego zitwara n'abene gihugu, kubera haje abanyamahanga bakavoma ubutunzi, abene gihugu bakabasigara bakene. Ivyo rero ntitwovyemera, twari dusanzwe tubayeho, tuzokwitonda tugwimbe neza. Ibintu ibisata bihari by'ubugwiza umwimbu birahari, mugabo ntidushobora kubucokonora na basogokuruza bacu barawudusigiye, natwe ngo duce tubusesagura, kandi budakoze uno mwaka bwokora no mu mwaka uza canke no mu myaka izoza. Nico gituma rero nta biharuro byinshi dufise, ahubwo ivyo tuzobazanira mu nyuma izo bari situation yaho tugejeje bice mu bushikiranganje bubijejwe, kugira ngo tugaruze ivyo twibwe, twongere dushireho amasezerano afise inyungu ku mpande zose, ganya atari haje umuntu usanga bamucinyije ataca hambura akabona umenga wazunguka mbwa gasanga n'ubugesera. Hari igihugu nagiyemo muri Chad, barambwira ko bafashe ideni ryo kwimba igitoro, hama igitoro kirahera, ideni bataraheza kuririha. Nivyo hava bidushikira natwe. Ikibazo cyane kijanye n'ubutungane,
turamaze iminsi twari twanabibwiye umushirakanji w'ubutungane yuko kuri iyi porogaramu twabonye ibintu bya désengorgement y'iminyoro kuko tuba turabona ku mengo harimo n'inziko kandi mu by'ukuri abantu batwara dukwiye kuraba ingene twoshira urukundo ku barundi turongora ntibyumvikana rero nyakubahwa mushikiranganji wawe yuko abantu baba bahejeje iminyororo yabo cyane abandi twizera ugasanga haciye imyaka ndafise uburorero bw'abantu bahejeje intuzenya umunyororo wabo mu 2019 n'ubu bakiri mu munyororo nimvuga ko harimo inzego mu by'ukuri cyabasi yego twarashimye ingingo y'umukuru w'igihugu mumbure batubwira yuko iyo ngingo bakirangene bigisha abantu mugabo ibyabafunguwe ibyabahejeje iminyororo yabo iby'abandi twizera kuva mu 2019 nyakubahwa mushikiranganji ntivyari bikwiye kuba bikiri mu nzira none rero ndashaka nyakubahwa mushikiranganji wa mbere uri kumenga ati abo bantu iminota itatu bari muri tekinike bahejeje iminyororo yabo ntibataye kuko tubona kumengo ubutungane basa kumengo ntibabibona nuko rero muri iki gihugu rimwe kirabaho bavuga ngo agasho nakaje tuzaba tubona yuko umuntu afise agasho aca agira ibyo yishaki navyo rero bikaba atari byiza mu ntwaro tukabona yuko ari intwaro ibereye murakoze nyakubahwa mushikiranganji wa mbere niyumvira yuko urivumera kuri abo bantu bagataha kuko nta kundi mbona jewe niho nabo nyene babona yuko naho bafunzwe naho bari kibi bakoze bafunzwe n'abavyeyi na leta mvyeyi nti mwana n'ubigishushuwe muri ekeje gatolika baravuga yuko yagamutse bakamugirira ikigo murakoze nyakubahwa mushikiranganji wa mbere kandi murakoze nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka ku muryango. Honorable Idefonse aravuga ku bijanye n'amabohero umugambi wuko amabohero atoza arabika abapfungwa barengeye ububasha bwayo bwo kubakira ariko hambavu y'ico hariho n'abaciriwe imanza hanyuma zikaba ntabanduka bakezwa tihaciye igihe batararekugwa none rero birasaba yuko koko abo bantu borabwa neza ikibazo ndacishurana n'ibindi bijanye naco ko sinza kubigarukako kuko hari n'abandi bagiye babigarukako ariko muri rusangi amabohero yuzura kubera hariho ibibazo bikomeye mu gihugu byo kurenga amategeko burya kugira ngo ntiyuzure umuti si ukubakurayo gusa ahubwo gutorera umuti icyo gituma bajayo kandi icyo ni igikorwa cya twese kuko hari impamvu bajayo ari benshi haracariho agahaze mu barundi kugira ngo dushobore koko kugira ingendo nziza yo kubaha gukurikiza amategeko rero nukuri kuri abo imanza zacitse kandi bejejwe aha turiyemeje yuko ari igikorwa ntitunavyiyemeje n'ubu kuko n'ubu kiriko kirakogwa n'ubu umushikiranganje w'ubutungane amaze imisi yaratanguye guhagararira ishyirwa mu ngiro ry'imanza zose zabaye ntabanduka n'ibihumbi byinshi yarazegeranije mu mwanya wa mbere hanyuma heje kuzegeranya acatangura kuzishira mu ngiro muzobibona mu bikorwa biriko birakogwa n'ubushikiranganje abo bantu rero bose nabo bejejwe bakaba batari bwarekugwe kubera habayemwo akarenganyo habayemwo akamwana wa mama habayemwo n'agashinyizo ko umuntu yahejeje umunyororo wiwe nuko yabwirizwa guca arekugwa canke habayemwo no kurangura nabi imirimo bajejwe kuko hariho n'amadosiye ushobora kurondera ukabura kubera urwangara
ivyo byose rero byabanje kwegeranywa niba byarafashe igihe mugabo turabijeje yuko ico gikorwa leta yagihagurukiye kandi itazokubita urugohe itazosinzira ico gikorwa kitavuye mu nzira duhereye kuri abo imanza zabo zaciwe hariho n'abanyororo bagiriwe ikigongwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu mukavuga muti mbega ko batevye kuvayo mbega ico kigongwe iyo kiza gukorwa mu kwezi k'umunani kuza ko ntibaba bakiriyo ni mureke inzego zibijejwe zitosore neza kuko umukuru w'igihugu aratanga intumbero y'ababwirizwa kuvayo bishingiye ku vyatumye ku ngingo nyamukuru zatumye ico kigongwe kibaho kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu rirerekana neza ati abameze gutya nibo bazogirirwa ikigongwe hambavu yaho rero birasaba yuko baheza bakagikora neza kugira ngo abo bantu bave nibihave bimera nk'ibi vyaba bahejeje n'imanza ahubwo tugasanga baracari nibisubire kumera nk'ivyo twabonye mu myaka iheze aho umuntu yaba yagiriwe ikigongwe hanyuma yitwa Yohani hagasohoka Marita canke hagasohoka Yakobo ivyo rero nivyo bintu byabwirijwe kwitonderwa ariko murakoze kwitwibutsa murakoze no kudukebura ico naco nyene nukugishiramwo umwete kugira ngo koko ivyamaze gushirwa ku mukono bive mu nzira abamaze gucibwa imanza baheze baveyo nibaza yuko nimwasubira kwisuganya mu karonka karyo muzoheza mutume kumushikiranganje bijejwe ndazi ko azobazanira raporo itomoye kuko ningaruka ngaha mu mezi 6 ari imbere ntizoba dufise ibi bibazo tuzoba dufise ibindi by'irindi terambere tuzoba tugezeko kijanye n'ishira hamwe kojerko uko mu nyisho yatanze umushikiranganje wa mbere yatubwiye yuko ibiterwa bya amazi byateye imbere ama rero turiko turakurikirana kuna amashira hamwe abayeho biraboneka neza yuko uravye imirima ya kojerko ubona yarasubiye hasi ko mu myaka yahera barashobora kurima amahegitari 9,000 ariko ubu biravugwa neza yuko bashobora kuba badashikana 3,000. Ico twagomba kubaza rero twagomba kubaza umushikiranganje wa mbere ico leta iriko irakora kugira kigisata bakinagure gitera imbere narijya hari amatongo atandukanye hirya no hino ahaba ipampa ariko aragaruzwa yari yaranyazwe n'abene igihugu badakunda igihugu rero amatongo rero nta kuntu boyakoje uko kugira ico giterwa gitera imbere narijya dufise amahirwe yashira hamwe rikora impuzu ubu riko rakora ku murindi mwiza cyane murakoze Agateka. Honorable Jean-Marie yabaje ikibazo kijanye na kojerko kuri nagura igikorwa kigeze kure uko vyaragaragaye yuko kojerko yagize ibibazo bibiri ikibazo ca mbere yagize ni intambara yamaze imyaka 10 yatumye ukuri imipampa bitituka handi birahera handi birahebwa ikibazo kigira kabiri ni kivako gukora nabi barakoze nabi ku buryo batashoboye koko gukoresha umwimbu baronse neza ngo bateze imbere ico gikorwa bakoze nka babandi bavuga ngo ivya leta ngo ntibihomba n'ibindi ni nayo mpamvu rero hagiyeho ingingo zo kunagura iryo shira hamwe dufatanije n'iri shira hamwe rikora impuzu atari kunagura ngo kojerko ngwiriko ihabwa amafaranga yandi ngo yisuganye ahubwo ari uko leta iheza ikaraba amatongo ishira ku ruhande ishira hagaragara kugira ngo urya nawe akora impuzu ashobore gufata ya mbere mu kurimisha ipampa nukuvuga kurondera imbuto nziza zisobanuye kurondera umwavu no gukurikirana abarimyi b'ipampa hanyuma abarimyi b'ipampa bagaheza bakimbura bimbuye bagaheza bagashora ipampa bagahabwa amahera yabo havuyemwo ngira ngo ayo baba barakoresheje kugira ngo baronke imiti yo gupompa baronke imbuto n'ibindi ivyo navyo bikazokurikirwa na leta uko leta nayo nyene
izo bifisemo uruhara runini ya kuko amatongo menshi azobara ya leta nikizonabuza yuko n'ufise itongo ryiwe rinini naho ritoba rya leta nawe nyene aheza gakorana na Afri Textile akarima ipampa ikamufasha muri ivyo bindi ishobora kubangukamo yo gukora hanyuma bakumvikana ingene bashoreranira umwimbu hanyuma abakozi bari muri Kojerko n'abakozi ba leta ubuzi bwa leta ni bwinshi aba muri ico gisata c'ipampa canke no muri bindi bisata umwe wese bivanye n'ivyo ashoboye azobandanya afasha leta mugabe intumbero leta yahaye ico gikorwa niyo aha yo leta iri kirahinyanyura yongera inagura inzego zayo inagura ibikorwa n'abakozi abantu benshi barakunda kuzana ibibazo ndaza kubishika ko kuri bimwe mwagiye mubaza ivyo amashirahamwe amwe yari karanagurwa haba igisabo cyuko nagurwa mugaha hakaba n'ikindi gikorwa cyo gusaba ahubwo ngo iryo nagura ntirikunde bivanye n'inyungu z'abantu baba bakora muri ayo mashirahamwe icyo rero leta ntizoraba umwana n'ikinono izokoresha amategeko asanzwe ahari na cyane cyane n'ikintu gishobora kugirira ingaruka nziza igihugu mu iterambere ryacu ariko atamuntu n'umwe irenganije nkuko nari nabibabwiye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka wa 2021 umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH mu ncamake yo mu rurimi rw'ifaransa Sixte Vinyini Muraba yarashikirije icegeranyo c'ivyakozwe n'uyo mugwi mu mwaka wa 2020 muri rusange umukuru w'umugwi CNDH Sixte Vinyini Muraba arashimishwa n'ibikorwa vyaranguwe n'umugwi arongoye muri rusange ngo bakiriye imanza amajana 34 188 muri zo zari zerekeye amatati n'imvo za politike 33 zari zijanye n'ubutunzi imibano n'akaranga 56 nazo zasaba abababuranira zibiri zega agateka k'abana imwe yari yerekeye ibidukikije mu gihe 24 zari zigamije amatati y'ivyaha muri rusangi ataho bihuriye n'itosikazwa ry'agateka kazina muntu ari naco gituma umugwi CNDH waciye werekeza ababituye mu nzego z'ubutungane muri izo manza amajana 34 harimwe n'iza leta amajana 257 barazakiriye no kuvuga urugero rwa 84 n'ibice 5% mu gihe 47 muri izo zitakiriwe no kuvuga urugero rwa 15 n'ibice 4%. 180 nazo zaraciwe no kuvuga urugero rwa 60 n'ibice 3% ngo nayo 120 zindi ziracariko zirigwa no kuvuga urugero rwa 39 n'ibice 4%. Sixte Vinyini Muraba arashima kandi ko ingingo yo kutarenza imisi yo gufunga abafunzwe by'agateganyo ivyo bita garde à vue isigaye yubahirizwa mu mwaka uheze ku bafungwa 2016 ngo 105 gusa nibo bararengeje ico kiringo. Umukuru w'Inama Nshingamateka CNDD-FDD Gerard Daniel Ndabirabe yaratewe amakenga n'ibishane bivyashikirijwe n'umukuru w'umugwi CNDH n'imvugo z'abatifuza ko Uburundi bwosubirira muri ca kibanza bwahoramwe bwo umugwi A ari naho gusaba umuco. Ikindi kibazo muzoza mugiramo effort donc mwumvise ko ikibazo cya droit de l'homme hariho n'abandi bagikoresha ko mushantaje ibihugu vy'Iburaya turabizi n'ibihugu byose bakoresha ikintu cya droit de l'homme kugira ngo ibihugu bito ibihugu bidashakwa abazungu badashaka bakoresha droit de l'homme kugira ngo babishire hasi kugira ngo babikumire kugira ngo babibuze inabiri babibuze amahemo nk'amayitri amwamwe mumvise mwamwe ya droit de l'homme nkuko mwabivuze ni byiza cyane ibashaka koko ko namwe hari intambwe motera kugira ngo musubire kuri ya statut none ibyo mukora kugira ngo byose babikwize n'ubusa ibyo rero ibyo byose byerekana ko mugifise akazi kenshi uretse kuvugana na twebwe abarundi mugabo nayo makungu nayo maweneje yo hanze nabo bandi bose bashaka kugira ngo badusubize inyuma abo bose nuko muganira mukabahamagara mukaganira kubwa Sixte Vinyini Muraba ngo isigero siyindi ngo nuko bose bafise ababafasha bamwe yego turabibona mugano bamenyesha ko nka yose namashira hamwe atacemewe n'amategeko y'u Burundi
ni kuvuga ko nka benshi muri bo ntibari mu Burundi ariko iciza nuko muri izi ngendo turimwo zo kurondera statut A haza hariho amashirahamwe aza yaremeje akemanga ati ibikorwa komisiyo kirakora turabishima kandi turabona ko ikwiye gusubira kuri statut A aho ni nk'amashirahamwe amwe ari mu Burundi. Mubahoze atwara ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu Umushingamateka Martin n'ivy'abandi yarashimangiye ko ivyo bikorwa n'abarundi ubwabo. Mu gushimira uyu mugwi wigenga CNDH ku gikorwa ciza ariko barakora no kuri ino raporo badushikirije biboneka yuko bayikoze bito kandi barasesangura kandi mu byo banditse murabona biraboneka yuko atari umunwa kuko nta rwego na rumwe batagize ico baruvuze ko igihe biya bigaragara yuko bagiye mu guhohotera agateka kazina muntu. Rero imbere yuko mbaza tubazo nuko twashaka dushime kandi kuntu ikijanye na monitoring kugenda gusuzuma ivy'agateka kazina muntu ko vyifashe kubiko birakorwa n'abarundi muri kino gihe gusumba mu myaka iheze uko byakorwa n'abanyamahanga bikaboneka yuko ari ntambwe kuko nibo babazi ukuri kandi bakamenya n'amajambo bashaka kubivugamo kuko hari igihe wasanga amashirahamwe amwe yashyize kubigira business kugira bashobore kubidandaza iyo bikozwe n'abarundi rero biraboneka yuko akarusho kaca kaboneka mu bijanye nuko babivuga. Yamara umukuru w'Inama Nshingamateka aragabisha ko Uburundi hari ico buzo kwisigariza mu kwemeza amasezerano ya Maputo mu gihe hari ingingo zimwe zitosekaza imico n'imigenzo y'abarundi. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yabanoyeho gusaba ko akarongo ka gatatu ko ku rupapuro rw'134 c'ico cegeranyo kovamwo. Kubw'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka Umushingamateka Sabine Ntakarutimana ibiro vya CNDD-FDD hagati mu gihugu ngo ntibikenewe. Afatira akarorero abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bakwiragije hagati mu gihugu ubu basigaye bahembwa badakora. N'icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka nawe nyene yaragize ico ashikiriza. ariko kubgaje nuko hari abantu bakire y'amantene ugasanga y'amantene ari ngaha kacafasha ibida bivuga n'iteka kuko muri ubu duheruka mu ntara ya Mwinga baratubwiye ko ibiro bya Fonction Publique biriyo abakozi bahembwa ataco bakora mbere ugasanga n'ababa bakeneye gusaba serivisi muri biriya biro basize mu ntara baza kudusabira Bujumbura kuko hariya mu ntara bakagira ibikoresho. Yibaza nti none ubwo uyu mugwi wigenga wo urakeneye izo antene ngira nyakubahwa murongoye umugwi notubwira tukumva tukuri ko bikenewe ntiduhave dusanga turiko turasaba abakozi ejo bazohembwa badakora nabyo bikaba bitandukanye n'imigambi myiza ya leta y'Uburundi. Twagomba rero kumenya ingene uyu mugwi wigenga ukorana ni nayo marezo y'iyo migwi isanzwe nayo nyene iraba ivy'agateka kazina muntu mu bihugu vyayo ndetse no kw'isi. Ivyo navyo tugaca tubifatanya n'ukungene kumbure mu vyo ujejwe mu gihugu usanga bimwe mwashikiriza mwebwe nyene nyeniteka aho usanga raporo zitangwa n'umugwi canke ivyo ubona abandi yindi migwi canke ibindi bihugu canke ama organisation avuga ivyayo hama sinzire rero bene ivyo bishitse ingene muri ubwo gukorana nuko bamusangiye iyo rezo ingene muheza mugatanga umuco kuri bene ivyo bibazo cane cane aho bamwe babona ibi abandi bakabibona ukundi kandi mufise un cadre muhuriramwo. Umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu akaba yarashitanze umuco kuri ivyo bibazo vyose. Kushiraho amantene mu ma province canke kuri ku manivo mato birakenewe cyane ubwa mbere kubera itegeko rirabidusaba
hanyuma ubwa kabiri mu bikorwa dusanzwe turangura turabona ko hariho inkuru zimwe zimwe zidushikira zitevye canke ntizidushikire kuko tutaba dufise umuntu ari hafi canke niyo turonse amakuru twebwe nta burenganzira dufise bw'uko twandika inkuru tutabanje kuyitohoreza twebwe nyene ntidushobora kugira nk'abandi bajya basoma kuri Twitter ngo bace barungika tubanza gushikayo ni kuvuga ko nk'umuntu ari Gitega akaba ari warabana cankuzo kugira ngo aje gutohoza ivyabaye icendajuru urabona umwanya bitwara ariko mu gihe twadufise umuntu ari hafi aca asimbirayo bikoroha kandi ngiriye ko nkavuga nibijanye n'amarezo honorable deuxième vice-président yakibajije twe turakorana neza n'amarezo des institutions des droits de l'homme kandi nayo ari mu yari karadushigikira kugira ngo turabe ko twosubira kuri statut kuko barazi ko ivyo turiko turakora ari bikorwa vyiza kandi biriko birafasha igihugu. Aha akabari naho dusoreje kino kiganiro cacu mwakoze kudukurikirana mugire amahoro n'amahigwe mu banyu no mu vyanyu Imana ikomeze kubarinda naho butaha.